Haleluya. Ijambo ngoma ndababwira uyu munsi ni ijambo ngo jambo yavuze. Bwira uwo muri kumwe ati jambo yavuze. Haleluya. Haleluya. Hari jambo rikura hayandi majambo. Hari jambo ricecekesha hayandi majambo. Hari jambo Bibiliya iravuga ngo ni jambo ry'Imana ngo ifite ubushobozi pa kuvugwa gusa. Ngo uraryakira rikinjira indani rigashika mu maso, rikinjira mu maraso, kinjira mu misokoro no mu nyama. Kuko ubushobozi bwo jambo yavuze hazana imbaraga z'Imana zihindura ibihe. Tuvuge amina. Iyo mu buzima bazama ngo habibisazi ngo bitwi. Ngo hari gisazi cyambara abasaza batwenga gusa, abandi bagasara barira kwa rojanti, hari abasazi batandukanye. Ariko ngo hari gisazi cyanyuma cyitwa cindwi. Ico gisazi abantu basara babitwa abakristo. Bwana asifiwe. Ngo abo bantu nta mubabaro woshobora kubakuraho umunezero w'Imana. Ngo abo bantu baraca mu muriro ariko bakaguma batambuka. Ngo abo bantu baca mu gitutu cy'urupfu bakavuga ngo bagoye amakansere ariko ngo bakarengana bakavyara abandi benshi mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo jambo yavuze uyu munsi ku buzima bwawe. Jambo aravuga ku vyerekeye amaganya yawe kandi ibintu bigahinduka mu izina rya Yesu. Duhagaze hano kuko jambo arico yavuze. Duhagaze hano kuko jambo aratugwanirira. Biravuga ngo abizeye Imana bose ntibamaramara kuko dutambuka gusa, dutambukira ku jambo Imana yavuze. Haleluya. Isi irimo ibintu byinshi kandi ndashaka kubibutsa ubushobozi bw'amajambo. Burya Satani kinakoresha nawe akoresha ijambo. Burya turi mu isi tugwana n'amajambo y'Imana gusa. Hari amajambo ubwigwa agatuma utangura guta ibyizigiro. Uyu munsi umuntu ashobora kubwira ati ndakwanka, iryo jambo avuze gusa ukumva rirahinduka ingene umeze. Uwundi akubwira ngo ndagukunda ukumva uratwensa. Uwundi akubwira ngo uri mwiza ukaryoherwa. Ijambo ryose rizanana ubushobozi bishobora guhindura kuko wibaza nuko ubona kazosa. Sinzi abakubwiye bitandukanye ariko uyu munsi ijambo aravuze ngo uri umutwe nturumurisha. Ijambo aravuze ngo ugiye kuba udasanzwe hejuru y'abavuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana harageze yuko tutahura ko tugendana na jambo. Nyene igituma yavuze ngo ni jambo nuko ari we nyene majambo yaremye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Niyo mpamvu ugiye muri Luka igice ca mbere igihe umareka yazana ni jambo ry'Imana. Ndakunda jambo wacu tuvuge amina. Akorera amajambo akavuga ijambo hama ijambo rigasohora. Ndavuga gatoyi hejuru y'amajambo. Bibiliya iravuga ngo igihe umareka aza kubwira Mariya yaramubwiye ngo hari ijambo bandundikanye. Bwana sifiwe. Ngo ugiye kuvyara kandi kuko jambo yabitegetse uzovyara atamugabo. Mariya akaba confused. Erega ibyacu ntibiba nk'uko iby'abandi bigenda. Iyo jambo yavuze arazana ibishoboka byose ku buryo bigiye kwikora batabikoze ko mu izina rya Yesu. Mariya aravuga ngo bizogenda gutaravuga ngo jambo yavuze ngo imbaraga z'umwuka w'Imana zizokubako. Izo zizotuma usama inda atamugabo mwaryamanye. Ndakubwiye ngo ugiye gusama ibintu kuko ijambo ryavuzwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ugiye kugira umutahi Imana yavuze. Reka nkubwire Paulo yaravuze ngo ibyacu bisiga ubwenge. Batwita abakene ariko dutungishije benshi. Batwita bagiye gupfa ariko tukabyuka turi bazima. Eli bakashaka talandekete. Ndavuze ngo jambo yavuze ku buzima bwawe kandi bigiye guhinduka kuko jambo yavuze. Haleluya. Ubuzima bw'abantu bwarahindutse kuko jambo yavuze. Haleluya. Reka mbabwire turi hano twese ngo Imana idukunda urukundo rumwe. Imbaraga z'Imana ni zimwe. Igitandukanye n'uburyo twakiriye jambo, n'uburyo twizera jambo, n'uburyo tuvuga ngo Mana nataco nobona na kimwe ndacizera yuko amaso yanje hari byo atarabona, ivyo amatwi yanje hari byo atarumva, hari byo ntariyumvira mu mutima wanje, kandi byo bibikiye abaki abagukunda mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ngo ubuzima bwawe nibushingiye kubakomeye bakuzi, bishingiye kuri jambo uzi, jambo ugendana naryo ngo ibintu bigahinduka kwa jina la Yesu. Atuzibiliwi tuna ushindi. Ushindi kwa watu wa Mungu, ushindi kwa watu wa Mungu. Tunasonga mbele kwa nguvu za Mungu. Atuzibiliwi.
tunasonga mbele we. Haleluya. Zila bashakatalandekete. Ndikonda abana bagiye gutera imbere, tunasonga mbere kila bashakata. Naho ugwaye hatuzibiliwi. Tuimani chumero. Haleluya. Haleluya. Biravango uyu muntu yararimbye aravango Mana twebwe abakwizeye dufise intsinzi kandi uko biri kose tunasonga mbere tu. Tunasonga mbere. Bakatubwira ati bimeze nabi tunasonga mbere. Bwana asifiwe kuko yanavuze nta kintu cobasha kuguzira gutera imbere. Baravuga amajambo mabuka yarengana, bakazibiruka birengana, bagapfumuruka birengana. Kuko jambo ari kumwe nawe tunasonga mbere kwa nguvu za Mungu. Atuzibiriwi ntituzibigwa kuko jambo yavuze tunasonga tumbere. Bwana asifiwe. Ni ibintu by'Imana si kubyo kwigana. Biraba ngo nibyo twabonye twakoze ko, nibyo twabonye bifite ubushobozi kuko jambo atabesha kandi jambo ararema mu izina rya Yesu. Uyu munsi naje kubwira umuntu ukeneye jambo. Ufite umwuka ariko ukeneye jambo. Ijambo ry'ukuri. Kandi yo rero umwuka utanwe ijambo tugira question mark. Kuko icyitwa umwuka cyose ntigisobanura ko ari icy'umwuka w'Imana. Alika pashakatalandekete. Burya imyuka iratandukanye, niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo twebwe n'umwuka w'Imana kuko hari indi myuka. Bibiliya ikavuga ngo tugwana n'iki sinyama n'amaraso, tugwana n'imyuka yo mu kirere. Bwana asifiwe. Hari imyuka ishobora kuza hano ugasirimbura urandika gufatira umunezero ugaherera hariya. Ariko uyu munsi nibyanagerageza uca utanga jambo yavuze. Bwana asifiwe. Uva hano ngo none ijambo ndarikura hano nkarigendana nkariryama nkabivyukaramo. Kubera iki? Biravuga ngo nikiye kirashitse kusenga data mukuri no mu mwuka. Bwana asifiwe. Utavuga indimi gusa, uvuze ivuga uri mukuri no mu mwuka mu izina rya Yesu. Hari abantu bakeneye ijambo uyu munsi kwababwira. Ndarangije kugira ngo dusenge. Biravuga muri Genese chapitre iravuga ngo Imana ngo ubwa mbere na mbere Imana yariho. Amen. Ngo ariko isi yari ubuzima gusa, ngo yari umwijima. Ngo ariko umwuka wagegira iki? Watambatambara niki? Umwuka wari uhari ariko jambo atarasohoka rikapatarakate ntacariho, hariho umwijima byari bidambadamba. Niyo mpamvu uyu munsi umwuka ashobora ari kumwe nawe ariko ari bitambadamba itameze neza, ariko jambo niyarekura rikapata zerebo shekete, hari biremeka umwuka w'Imana kabishira mu ngiro. Niyo mpamvu abantu b'Imana bari mu mwuka turakeneye jambo. Jambo ararema, jambo arakiza. Biravuga ngo Imana ngo iravuga ngo habeho. Hari abantu bakeneye uyu munsi Imana ivuga ngo ni habeho mu izina rya Yesu. Nawe ufise umwuka urakeneye ijambo, nawe ufise umwuka urakeneye ijambo hagararako bituma umwuka arema ibihe bisha. Biravuga ngo uyu munsi ngo Imana irarema ku munsi wa mbere, ngo iratandukanya ibintu, iratandukanya ibiyaga. Ndiko ndabona Imana ikiratandukanya ibintu. Zilebo shakata. Ijambo ry'Imana rirakomeye bantu b'Imana. Umwuka wari uhari ariko Imana itararekura ijambo ntacari gihari. Bwana asifiwe. Nibisobanura ngo uri mu ntege nke, umwuka urawufise ariko urakeneye ijambo ngo ibintu biremeke. Biravuga ngo Imana irarema ngo ibintu biraho ngo umunsi wa mbere avuga ngo irabona ko ari byiza. Uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo hari ibyo yaremye byiza byawe ariko warahagaritse kuko iracarema. Ngo hari ibyo yaremye ngo umunsi wa mbere avuga ngo biranshemeye biranezereye ariko ntihagarikiye ngaho ngo mukiye mu gitondo avuga ngo ndarema ibindi bisha. Nibande bifuza kwibaremera ibindi bihe bisha. Lebo shakatala. Nibande bifuza ko Imana ibarehera ibindi bihe bisha. Naba ngo uko yabikuremeye bya bihe by'ejo. Niyo mpamvu madama akize byari ibihe ariko hari ibindi bihe ntihari bwahure n'umugabo mwiza nkaje. Eliba sinico gusa Imana imuhaye umugabo iravuga ati sindaguha n'abandi bana batatu. Yaco muri Imana. Imana iracakuremera ibihe bishasha, iracakuremera ivyawe naho utabibona uyu munsi ariko biriho munsi y'umwuka, biriho mu bitekerezo by'Imana, biriho muri gahunda z'Imana. Burya uko umwuka ari kumwe nawe Imana niyo guhishamo bizaromeka, Imana niyo guhishamo uzobibamwo, Imana niyo guhishamo nawe uzocuruza, Imana niyo guhishamo nawe uzorongora, Imana niyo guhishamo nawe uzabyara mu izina rya Yesu. Biravuga ngo
hari abantu bavuga ngo ndatandukanya ngo isi ngo ndatandukanya ijuru n'umwiza. Reka nkubwire, hari abantu muba muri kumwe Imana ikemera ko mutandukanya. Burya biri kirarema ibihe bisha. Hari ibihe bisha bidashobora kuza mu buzima utaratandukana abantu bamwe bamwe. Hari ijoro, hari izuba utazopfa ubonye. Hari abantu batarava mu buzima bwawe. Niyo mpamvu birivuga ngo umwuka igihe umunsi umwami yapfa, Yesaya yabonye Imana. Uziye yapfa, Yesaya yabonye Imana. Yesaya yari umuvugishwa, ariko ntiyarabona hari ahantu atari bwashike. Hari dimension Imana igiye kugugezamwo, ariko witandukanije na ba bantu. Uwemerera Imana ihindure. Hari abantu bakira n'ukuri bikabagora kuva mu by'Imana idashaka, bakanigana. Ndavyumva Imana ntibishaka, ariko ndacabikunda, ndacabifashe. Ntugasira imbana ugataha kandi bigufashe. Ariko umunsi Imana yampaye ijambo ngo iraguha imbaraga zo kwitandukanya mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Reka dusenge. Reka dusenge. Reka dusenge. Haleluya. Ndababwije ukuri, Imana yampaye ijambo ngo jambo aravuze, kandi aravuze kuvyerekeye ibyawe, aravuze kuvyerekeye ubuzima bwawe, aravuze kuvyerekeye kazoza kawe, ngo hari ibintu utazosubira kubona ukundi mu izina rya Yesu. Wasenze igihe kinini umwuka hari, urabizi nukekeranya umwuka rimwo, ariko warurindiriye ijambo kwavuga. Kurya umwuka yaratambatamba arindiriye mu gihe cy'ukurema. Ndabona Imana irigiye kurema ibintu kuko umwuka wari uhari, ariko wari ukeneye ijambo. Ndumva tugiye gusenga, ndumva Imana igiye kurekura ijambo ku buzima bwawe. Imana ikibiganza, sinkeneye guhamagara abantu ngo barinde kuza imbere kubera umwanya, ariko jambo arakubona aho wicaye, jambo arakubona aho uhagaze, hejuru y'ibyo wubakiye ko. Ndabona Imana igiye kukubwira ijambo. Tumanike ibiganza. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana ikirema ibihe bisha, uri Imana ikivuga ibintu bigakoreka, uri Imana igishiraho ibyapfuye, uri Imana ivuga ibyiza bikadukurikira. Mana, ndatuye ngo imbaraga zawe zimanuke, imbaraga zawe zikure, imbaraga zawe zitangure gukora. Ndariko ijambo ryawe riravuga ngo Mana, ngo uri Imana ibikomeza. Ubwira Yeremiya, reka ukomeze iby'aba bantu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igiye gukomeza ibyawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana igiye kugukiza indwara zose. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana igiye kugusumbusha ivyerekeye urugo rwawe. Imana igiye kuguha akazi mu izina rya Yesu. Imana igiye kugira umutwe n'izo kugira umurizo. Imana iguhe ibihe bishasha. Imana iguhe business. Ndabona Imana yiguye imiryango. Ndabona Imana ikuzana akabantu utirondere bakugirira neza. Abantu bavuga ngo Imana yadutumye ngo tukugirire neza. Mana, reka twakire ijambo ryawe. Ndatura abatavyara ngo bavyara abana baheke mu izina rya Yesu. Ndabona ngo Mana bariko barasengera ivyabo, gucizira atari zira, ucira inzira atari zira.